abarundikazi bari muri Arabia Saudite barahura n'ingorane nyinshi harimwo kwimwa agashahara, gukubitwa, guhembwa agashahara kadakwiye, gufatwa nabi, kwimwa indya n'ibindi byinshi umuntu atodondagura ngo aheze, kandi byose ugiye kuraba usanga ari guhonyanga agateka kazina muntu. Kuri runo rubuga rero Daniel Mugisha ni urubuga rwo gutabariza abarundikazi bahuye n'ivyago muri Arabia Saudite. Nagomba nabasangize ikiganiro basangiza ni ikiganiro cyaciye kuri radio RPA. Haravugwamwo mwebwe abari muri Arabia Saudite muravuga ingorane zanyu, abarundikazi baravuga ingorane zabo zitandukanye bahura nazo muri bihugu by'Abarabu. Harimo n'ivyifuzo tuzogaruka ko hanyuma. Nifuza kuzoza ndabaha ibiganiro nk'ibi ndababaza mwifuza ko vyogenda gute kugira ngo mumererwe neza, kubera ko imyidogo ifatisha cyane ku kuntu ababarungika muri Arabia Saudite muheruka mugishikayo canke baheruka bagishikayo abarundikazi hanyuma amashirahamwe ntiyongere kubitaho. Ibi rero birahangayikisha n'ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite, kuko usanga umwanya munini bawumaze bari kwakurikirana n'abakobwa, kubera ko amashami mu Burundi yoyo niyo yahamagara atabitaba. Ibi biri mu byo nabateguriye. Tabatindiye rero ndashaka dukurikira ikiganiro. Ni ikiganiro kigizwe n'ibice bibiri. Ndabona mukije mwese muriko muradukurikira aho ku mihora itandukanye ya RPA, muriko mudukurikiranira ko kibiriraho. Ndabifurije ikaze muri kino kiganiro. Muradutunga ko twacerewe ku isango twari twabahaye ni kumvo z'ubuhinga zitatuvuyeko. Mu kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2021 niho leta y'u Burundi yasinye amasezerano ya mbere yo kurungika abakozi mu bihugu by'Abarabu. Ayo masezerano ya mbere bayasiniraniye n'igihugu ca Arabia Saudite, bahava bayasinya na Qatar hamwe na Gabon, banategekanya kuyasinya n'ibindi bihugu. Mu nsiguro batanze bavuga ko leta yahisemwo kubyinjiramwo kugira bikogwe ku mugaragaro, abarundi ntibabe bakijayo baciye mu nzira zabo, ahubwo bagende bazwi bashobora gukurikiranwa n'igihugu cabo, ugize ikibazo anafashwe. Muri ivyo bihugu by'Abarabu hajayo abarundi bagiye gukora hanini ubuzi bwo mu mazu, abo nabo akaba ari abakenyezi n'abigeme. Umugwi wa mbere wagiyeyo ku mugaragaro wavuye mu Burundi muri Rusama 2023 ugana muri Arabia Saudite. Barungikwa n'amashirahamwe atandukanye akora ako kazi yabiherewe uruhusa na leta y'u Burundi. Imbere yo kuva mu Burundi hari ibyo babizeza uko bazoba bafashwe aho ku kazi, ibitandukanye ariko n'ukuri basangayo. Umuntu yihweje ukuri kubiriko bishikira abo barundi barungikwa mu bihugu by'Abarabu ntiyohava abigereranya n'urudandazwa rw'abantu. Abatumire turi kumwe uno munsi ni babiri. Umutumire wa mbere n'umupfasoni Marie Louise Baricako, umwe mu barundikazi baharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme, arongoye umuhari n'amahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Marie Louise Baricako, mwiriwe na kazi. Ndabahaye mwiriwe kandi ndabashimiye cyane kunyakira, ndashimiye nabo turi kumwe, hanyuma nizeye ko ikiganiro kizagufasha. Ego, umutumira agira kabiri n'umushingwamanza Janvier Bigirimana, hari no mwishirahamwe Focode. Janvier Bigirimana, mwiriwe na mwebwe nakaze mu kiganiro. Mwiriwe Inese, ndaramukije umufasoni Marie Louise, abagiye kutwumviriza n'abazoshobora gukurikirana kino kiganiro. Murakoze. Murakoze namwe. Muri kino kiganiro murakurikirana intahe z'abarundikazi batandukanye bari muri Arabia Saudite batwiganira uko babayeho. Nari natumiye nabo mu mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH, ariko sinashoboye kubaronka co kimwe nabo mu gisata co mu bushikiranganje bw'imigenderanire kijejwe uguteza imbere ibijanye n'abaja gukora mu mahanga, Direction de la promotion de l'emploi des migrants mu Gifaransa. Nitwe Nesi Gakiza, mu kanya turatangura ikiganiro.
Ushingwamanza Bigirimana, amasezerano yo guhana abakozi hagati y'ibihugu abashingiye kuki ashigwamo ibiki yubahirizwa n'ibihe bisata by'igihugu biciye mu ruhe rwego? Urakoze cyane kumbure uko wari wabivuze igihe Uburundi bwasinye ayo masezerano ubwa mbere hari habayeho ibibazo bitandukanye ku Barundi baje gukora mu bihugu cyane cyane by'Abarabu, aho bafatwa nabi cyane, aho batabaza bakabura igitabara, ugasanga bari muri bimwe by'ubucakara ku buryo bweruye. Leta y'u Burundi rero yaguye kubita gashi iratera intambwe, mugabo sinovuga yuko twateye intambwe cyane turaja kubigarukako, kuko ibi buno munsi ni bimwe mu gifaransa bita esclavage moderne. Ariko rero ngarutse kuri ico kibazo mwari muhereye ko ayo masezerano ahanini ivyategerezwa kubamwo, kuko kumbura yo leta y'u Burundi yasinye ntitwashoboye kuyabona ngo umuntu ashobore kwihweza neza ingingo imwe imwe ku yindi ibiri muri yo. Mugabo ikintu kiba gihambaye muri ivyo by'ayo masezerano nuko hajamwo uburyo abo Barundi, abo banyagihugu barungitswe mu bindi bihugu bakingirwa, ingene ico bagiye gukora, uburenganzira bwabo, haba mu burenganzira bwo gushobora kuronka agahembo, cyane cyane kandi n'ingene inzego z'ibihugu biciye mu buserukizi bw'u Burundi ziheza zigakorana mu gihe habayeho ikibazo kuri abo Barundi, cyane cyane iyo bakeneye kuvugana canke kugaruka mu miryango yabo. Ibiba rero mwavuze ko ari n'intahe tuja kumviriza, ibiba biratandukanye n'ivyatezwa kuja muri ayo masezerano, kuko kenshi dusanga uburenganzira bw'Abarundi butubahirizwa, ugasanga Abarundi bagiye muri ubwo buryo barahohoterwa, bakoreshwa ibintu novuga birenze urugero, ntibafise uburenganzira bwo kwivuza, ntibafise uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cabo vyoroshe. Rimwe na rimwe uravye amafaranga leta iheze igatoza kuri abo bantu irungitse muri ivyo bihugu, ugasanga kumbure leta yakoze ubudandazwa bw'Abarundi babarungitswe muri ivyo bihugu. Ni ibintu biteye isoni, kuko kenshi dusanga ubuserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu bajamwo atakintu buheza ngo bushobore gukora, na cyane cyane biciye muri za ambasade canke ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Yego, urakoze cyane. Abarundi barungikwa muri ubwo buzi baca mu mashirahamwe. Uyu munsi ayo mashirahamwe arashika kuri 26, ni nayo asigurira abakozi ko bazobaho ubuzi baba babarondereye. Iyo barariko uburenganzira bwa mbere bwa kiremwa muntu ntibwubahirijwe kuri bose. Abo twaganiriye bari muri Arabia Saudite bati ntidufungurirwa, ntituvuzwa, nta mwidegevyo kuko dushika twakwa byangombwa byacu. Mu buhinga bw'ivyuma baducishizemwo amatwi yabo. Mu Burundi baba kugira kuja gukora akazi mu bara kushikira ku kazi, ariko siko kuri. Benshi baraza ntibashike ku kazi bagashikira kuri office. Ngira murakunze kubona babatabariza kuya abantu bafire kuri office n'inzara, baje ku buzi ko batari ku buzi. Niko biri kujya kuri office zo mu Burundi baba barunze barindiriye untagura umukozi no kuri office niko bimeze. Ariko ubundi ubuji ko waje ku kazi, kandi ubuzi ko uje ku kazi ka kontra y'imyaka 2. Mu bisanzwe uko bimeze nuje impuzu kuri mu Burundi ntushobora kuzambara, nyakujya kugura impuzu z'akazi n'isabune ntiwakumenya, kotegisi ntiwakumenya, amavuta ntiwakumenya, buri kintu cose. Mu kwezi gweze akagwahimba amahera yawe, ubundi uvaho uzi ko buri kimwe cose bakumenya ko naho gwara bakuvuza, ubundi bihindukira ino. Tugishika iriya ku mugwa mukuru, kuko niho bose babanza gushikira. Haba hariho abantu batejwe kubakira, barakubaza ati wowe uvuye muri office yande, ugaca uvuga. Haba hariho umuntu ajejwe guca akwakira, akabereka aho mwicara, akabarindiriza imodoka ziza kubatora zibashikana kuri office zo mu ntara muba mugiye gukoreramo.
ni ukuvuga kuri ofisi naho muhashitse tuhasanga abarabu n'abarundi. Ni ukuvuga muri uwo mwanya hariho abaza gutorwa n'ababosi babo aho nyene kuri ofisi, hariho n'abandi baca burizwa izindi modoka bakaba abashoferi babatwara mu ntara baba bagiye gukoreramwo. Ni ukuvuga ntibitandukana mu buryo bumwe. Ucuruka imodoka gusa pasiporo bashobora kwaka bagaca bayibika ahantu bashobora no kubona. Ni ukuvuga ni nayo mpamvu benshi nubwo batoroka niyo mpamvu bagize ibibazo mu ibarabara, kuko urumva pasiporo ntumenya ngo ibaha, pasiporo yawe ntumenya ngo ibitse nde, usubira kuyikubita ijisho ari uko utashe. Kandi ikindi kintu dufite k'ibibazo batunigiye mu menshi ni iki kintu cyo kusinyira by'ukuri umukozi ngo atore telefone kabiri mu ndwi. Burya bigira ngo niho akazi gakoreka, ahubwo niho gapfa, kuko jewe unyatse telefone siho mba ndi, kuko nkibyuka ntangura gutekereza ati mbega ubu abana baraye gute, ubwo nta cyabaye hariya, umuntu akaguma muri ibyo. Ariko iyo wabyutse ukamenya ntimwaramutse, mwabyutse gute, turakomeye, ukora akazi kose buri yaretse. Mugabe yumvire uri umubyeyi mu minsi indwi utazi umuntu yake y'ubuzima umuryango ubayemo, ntabwo ushobora gukora akazi neza, uba ufite stress. Kugwara naho mana ni hake bakwitaho bakakuvuza, aca bagukoreye iki usanga bakwimye ikindi, erega ntibaguha byose. Ni ukuvuga iyo urwaye bakakuvuza usanga gufungura ari ikibazo, iyo ufungura naho ukagwara usanga kuvuzwa ari ingorane. Urumva ku bisanzwe nturonka byose. Guhagarika akazi no gusaba gutaha ubonye ibitagenda neza, ubuya ibyo guhagarika akazi ntabyo twemererwa, kiretse wowe nyine ubonye ibintu ndabona birandengeye ukifatira ingingo, ariko mu mategeko ntabwo kiba kirimo. Marie-Louise, imyaka igiye kuba 4 leta yasinye ayo masezerano yo kurungika abakozi mu bihugu by'abarabu. Ihangiro leta y'u Burundi yavuga ko ibikoreye kwari ukububahisha iyo bari gateka kabo kakubahirizwa, ariko siko tubyumvise. Ni nguvu nke z'igihugu cy'u Burundi kidashikaho cubahisha abantu baco no kutabyitaho. Ku bwanyu mwibaza ko ayo magurwa abandanya kubera iki? Hari ibintu bibiri. Icya mbere ni uko babonye neza ko barya abantu bakora ako kazi kukurokirita abaja gukora ako kazi baronkamo amafaranga menshi cyane. Icya kabiri kiba ni icyo cy'uko bumva iminsi yose abantu bariko batabariza abo bantu bari hariya muri Arabie Saoudite. Byari byoroshe rero ko leta igifata ikavuga yuko igiri bafashe ibabe hafi, aba ari yonyene ibihagararamwo kugira ngo abo bantu bahohoterwa ntibasubire guhohoterwa. Ariko icyo tubona nuko ibyo guhohoterwa atacahindutse. Benshi birashoboka ko hari aho byahindutse gato y'umugabo, n'ukuri abatabaza turacabaronka nkuko twabaronka ubwa mbere. Baracatabaza abagwaye badashobora kuvuzwa, abatagifise ingufu zo gukora kuko bagwaye bakaremba, ariko ntibabakundiye guhagarika akazi. Ibyo bintu by'itelefone kugira ngo bashobore kuvugana n'imiryango yabo. Hari n'abandi bakoreshwa ibyo bataje gukoreshwa, gasanga bari mu bikorwa by'ibintu byo gushurashuzwa kandi atari cyo bari baje gukora, nabyo bibaho. Ni ukuvuga yuko rero jewe ico mbona leta ego mirinjiza amafaranga, mugabo iruhande y'ivyo ntikora ico yiyemeje. Kenshi abo twumva baratabaza bakitura ambasade ntihagire ico bagirira, hanyuma bagaca baguma ngaho nyene batagira uwo bitura, batagira uwo babaza. Nta kintu na kimwe mbona kinini leta iriko irabafasha, mugabo irahungukira nico mbona. Ariko nayo ahandi kugira ngo barabafasha nta kinini bariko barabafasha. N'ukuri abanyagihugu basa n'abatawe nyene, bagiye mwararonse akazi genda mukore, utabishoboye akaba adashoboye kwana ako kazi nta kimufasha kandi nico kibabaje, kuko nico bari baje gutabara ubwa mbere na mbere. Ego
Maître Janvier Marie Louise twanabyumvise muri izo ntahe twumvise nta cahindutse mu byo twumvise kandi baravuga ko amasezerano babasinyisha adategekanya ko bashobora guhagarara akazi tugiye mu bijanye n'amategeko hariho amasezerano adategekanya ko akazi gashobora guhagarara nk'uko twavyumvise mu gihe hariho bitagenda neza. Ibyo n'akamaramaza kuko yaba mu mategeko y'igihugu yaba mu mategeko mpuzamakungu nta masezerano namwe umuntu ashobora kwinjiramo ngo ntabe ari uburyo ayavamo, yaba amasezerano y'akazi yaba amasezerano ajyanye n'ubuzima busanzwe bwa misi yose ayo gupanga amazu n'ibindi. Igihe cyose hariho amasezerano abaye hamategekanye ingene umuntu ashobora kuyavamo. Kira noneho mu bijanye n'ivy'akazi mu ntumbero yo kurwanya ibi vy'urudandazwa rw'abantu haba ku rwego mpuzamakungu haba mu mategeko y'ibihugu bitandukanye bashiramwo amabarize bashiramwo uguproteja cane kugira ngo umuntu ariko arakora akazi ntasange yabaye umucakara muri ivyo abarimo. Ni kuvuga ubucakara bufatiye ku vy'akazi ni ubucakara buzwi bubaho bukoreshwa n'ibihugu bukoreshwa rero mu masezerano mpuzamakungu agenga ivy'akazi barategekanya ko kizira yuko ibyo bita la partie faible ni kuvuga umukozi atezwa gukingirwa donc usanga hariho protection uvuga kuri niveau niniya iyo bijanye n'ivy'amasezerano y'akazi haba mu bihugu haba ku rwego mpuzamakungu. Bisigura rero yuko uno munsi nimba leta itanga abantu bakaja gusinya amasezerano yo gukora akazi ntibashobore kuyavamwo, leta y'u Burundi ikikora amakosa. Ni naco gituma ibi vyose aba bantu bariko baravuga rero n'ibindi kumbure batavuze ingene usanga kenshi iyo bashitseyo baca batwara n'amapasiporo ku buryo nawe uvuga uti n'agahembo ndagahevye nkeneye kwirukanga nsubira iyo naje mva. Usanga kenshi ivyo vy'amatelefone nivyo barayafata n'amapasiporo baba bayabanyegeje bigatuma rero umuntu ikiba umupfasoni yaravuze turako turumviriza ibintu vy'uko umuntu haba hadashobora gukomunika n'umuryango ni ikintu kibi cyane. Nta kindi naco benshi muri bo n'abakenyezi turazi yuko abakenyezi muri mwe n'ivyo bintu kenshi bakorerwa mabi usanga defo baratinya no kubivuga uko baba bafise abana bafise imiryango barafise abo bubakanye ivyo kenshi bibabaye ko baratinya no kubivuga. Ni kuvuga yuko amabi akorerwa abo bantu ni menshi cyane. Leta birabaje kubona yarashoboye kwibaza ngo irikira hinyanyu rikiragereza guteza imbere ico gisata mugabo no munsi akabatanga ingo zafashwe zo gukurikirana zo gutabariza no gutabara mwe nabo barundi kwa muri ivyo bihugu. Rero mu ayo masezerano ameze ukoye n'amasezerano ateye isoni n'amasezerano aho nyanga amategeko y'amategeko y'igihugu ushaka amategeko mpuzamakungu ni mwe nayo masezerano rero leta ahubwo yatezwa gushira ko inguvu nyinshi kugira ngo irabe yuko abantu uburenganzira bwabo buguma bwubahirijwe muri ivyo bihugu baba barongiswemo. Ego mukanya turasubira kumva izindi ntahe z'abandi bakenyezi bari muri ico gihugu ca Arabia Saudite tutarabumvaga Marie Louise. Abo bakenyezi b'abarundi byari bimaze kugaragara ko bahohoterwa cane muri ivyo bihugu kugira leta ibakingire iyo bari muri ivyo bihugu itababujije akazi kuko bari banasanzwe bacisha habo bakaja kuronderera umukate w'abana. Byari bikwiye ko ishimikira hehe yari kugenza gute naho hatari kuba hari ayo masezerano umurundi wese igihugu yoba arimwo agize imana hakaba hariho ambasade y'u Burundi muri ico gihugu abafise muhira ku vy'ukuri igihe cose agize ikimugora muri ico gihugu nihacaja kwitura kandi bakabateza kumutabara nico mu byo bajejwe ico kirimwo. Rero kubona abo bantu bagenda gukorera muri biya bihugu cyane cyane mbere benshi n'abakenyezi nko muri ko murabivuga bashobora kugira ibibazo bakabura ikibatabara noneho haraje nayo masezerano n'ibintu bidatahuritse na gatoyi n'ibintu byo kuba badasoneye amasezerano basinye
kubera yuko abo bakenyezi bagiye babemereye neza, leta yabemereye neza ko batogira ingorane, batogira ubwoba, kuko n'ibibazo byahora bibaho byinshi bitazosubira kuko leta izo bihagazemwo. Mugabo barashika hariya bakitura ambasade bakabura. Rero aho n'ukuri nukuba batibuka ivyo biyemeje ngo baheze babihagararire. Ico rero ni kibazo gikomeye, ni kibazo gikomeye kuko babandi bibaye nka kwa kundi batagifise, nkuko badafise leta, nkuko badafise ikibafasha, kuko wari kubafasha nyene yaruwo none ntabikoze. Aho rero ntako mbona, nta handi mbona bashobora kwitura, nta handi mbona bashobora kuja, kuko amategeko agira uyubahiriza, amategeko agira uyahagararira. Mu gihe ufise amategeko ukaguma uyabitse yagira icyo yakoresha ntaca kumarira, kuko amategeko ntavuga. Rero nibaza yuko n'ukuri ngaha leta irahafise uruhara rukomeye cyane, kubona abantu b'abarundi bava mu Burundi bagira ngo bagiye gukira, kuko baba barihebuye kugira ngo umuntu asige abana, asige urugo, agiye ngo agiye kurondera ubuzima, abafise icyo ariko araharanira, abafise ikintu gikomeye cyane ariko araharanira kugira ngo abana biwe ntibaze bamere nk'uko ameze, ngo baburanirwe nk'uko aburaniwe. Mugabo rero mu gihe leta nayo ihimirije abo bandi kabizeza, ikabemerera kubijamwo, ati ntugire ubwoba, turi kumwe, nzogufasha, nzogushigikira, mu gihe atabikoze n'ukuri ibibahemukiye kandi birabaho kenshi, birababaje. Yego, kubw'amabi bamwe babonerayo, abo barundi bafata yuko badandazwa n'igihugu cabo, n'utwo bakorera si imisi yose baturonswa, ya mashirahamwe abajana yitwa ko abajejwe, aho kubafasha ngo bategeka kuguma mu buzi ku nyungu zayo. N'ubu dusubire kumva intahe za bamwe muri abo barundikazi. Basigisha yuko ikintu cyose umwara bazokubwira kuzomusaba imbabazi n'ubwo azoba kurenganije. Niyo mpamvu mubona tugira ibibazo bitandukanye. Ndavyibuka ahantu haciye yatubwira ko ikintu cyose umwara bazokubwira kuzose ca bugufi, ukavuga ngo kasirwa, ugacuvuga ngo mbabarira. Nubwo azo gucira mu maso akurenganije utovuge ngo mbabarira, nubwo gukoresha ubwo bakamubwira ngo mbabarira. Soko tuzi natwe nasinye kumva, ndasinya ko nja gukorera amafaranga 1000 kubera bwari bwa kabiri nari ndarutse. Maze gushika ino narahuye n'ibibazo, aho nsikiye ku kazi barankama ni 4,000 ngo nkeneye 800, naho nyene 800 nigurira amavuta n'isabuni cyose nimenya. Ndaza kuri ofisi yino nyene ndaharara, barambarira utegereza gusubira kwako kazi, utemeye turagusubiza inyuma. Ndabasubirako ndakora, baramfata nabi, batangaburira bakirene, agira naho banka no kumpemba amafaranga yanje. Na telefone y'ambasade bambara ati ikibazo cyahagurutse mu ambasaderi, na telefone ofisi naje mvako bambara ngo kwimenya mu gisirikare yari muri Somali, niko gucagirene ndahagarika akazi. Baciye bahamagara igipolisi, polisi baraza baranyumviriza, turavuga, ndavuga ibyanje nabo baravuga ibyabo, polisi cababwira nibanjane kuri ofisi bandonderera kandi kazi. Bacambara ngo niwinjire mu nzu rero utore impuzu zitari n'ibintu tugomba tuguhusinye. Ninjiye mu nzu bahise banyugaranira mu cyumba, banyugaranira ahantu, bamaze kunyugaraniraho na telefone na kuri ofisi ndabibabwira, ijambo rimwe ntibanishoye. Akanyina Imana yaciye ntabara, naciye ntaruka ndahava. Ubu ahantu ndi maze gutoroka, Imana yarafashije ndaronka ahantu nkora, ndahamaze umwaka wose ariho nkora kuri Nyamuhana, ndahabaye neza. Ndonahava nja nitahira, naho ibintu by'amashirahamwe reka nta kintu badufasha. Ibyo nishika narakubitwa sinarya, nganateka kamera iri hejuru yanje, bamutwe bashaka nari naronsire ku mutwe na telefone bakambara ngihangana amezi 3 bizohera. Hariho ukuntu zino abarundi benshi bakora 800, kandi abantu ba mbere tugayitse cyane dukora n'amahera make. Hariho ukuntu rero dusanga nk'umwana w'umurundi akorera 800, ugaca usanga aguramwo ivyarya
uca usanga aguramo amavuta, ayaguramo kotegise, ayaguramo isabune, aguramo ikandambiri, buri kintu cose. Hama yabwira uriya muntu bazanye no kuri ofisi ngo amuvugire icyo amwishura, amubwira ngo i Burundi warayakorera, mu Burundi warayaronka. Mu bisanzwe tukiri Burundi, madamu yakuriye visa aba barabunyene niwe akurihira n'itike. Imagine none haragusubije kuri ofisi bica bisaba ko ofisi Burundi ari ikurihira, kandi urumva ibihomvye. Urumva rero kugira ikurihira ipfume gutera ubwoba, apfuma gutera ubwoba kugira nyine acuruza, ashishikara acuruze ya mahera ntayakuremwo ngo akurihire itike. Abana b'u Burundi baracuruzwa, kuko iyo batabacuruza baba banabavugira bakabitaho, ariko uvuye mu Burundi aba bavuga ati baba kiraciyemwo. Ikibazo rero gihari uno munsi nubwo leta yabizemwo, twe tubona hari ivyononekaye kuruta mbere uko leta itari birimo, kuko ibyo batubwira byose ngo dufite ngo abantu ngo batuvuganira ngo ugeze, nta muntu n'umwe urabona muri iyo ofisi yakurungi tuyirondeye, ni ukuri nta muntu azokwitaba. Ayo mafaranga 800 bavuga ko bahembwa ku kwezi nayo muri ico gihugu ca Arabia Saudite akabangana n'amadolari 200 y'abanyamerika. Mu ntumbero batanze y'ayo masezerano, leta y'u Burundi yaranavuze ko ishaka kugabanya ubushomeri mu gihugu kandi banahakura amafaranga y'agaciro. Buri shirahamwe rikora ako kazi ko kurungika abakozi muri Arabia Saudite ritanga amafaranga 100,000 muri Ober ku mukozi umwe irungitse. Muri Rusama umwaka uheze, leta y'u Burundi yavuga ko yari imaze kurungika abakozi barenga 4,700 bari bamaze kwinjiza miliyari 6 z'amarundi n'imiliyoni 5 z'amadolari kubera abo bakozi barungikwa. Naho igihugu cyakura kunguko n'umugwi w'igihugu rero gateka kazina muntu CNDH uherutse nawo nyene gusaba ko amasezerano agenga abo barundi bajanwa muri ivyo bihugu by'abarabu yohindurwa kugira gateka kabo kubahirizwe. Abatumire ndabasangize kino kibazo c'impakanya bipfuza kugira ico bashikirije canke babajije, ndanabasaba kuba baritegura. Maître Bigirimana na Madame Baricako, abo barundi bati dufatirwa mu bukene bakatwigisha kuba baja b'abarabu, leta iradudandaza. Niko mubibona namwe? Mere kuri Madame Baricako. Ego John ndemeza yuko leta iradandaza. Leta iradandaza kubera imaze kwironkera amafaranga yayo nta kindi subira kuraba. Ibyo yabatari kubadandaza ariko kugira ngo bashigikire bafashe ibibakurikirana, ntibinarindira yuko baza kubara kuyirondera. Ibibakurikirana ikazirabaza mbega bimeze neza, mbega mumerewe neza, mbega mubona byose bimeze neza. Ariko leta ihejeje kwinjiza amafaranga yayo nta kindi kintu na kimwe iraba. Urumva no kudandaza. Ahandi hoho ibihagararira ikabavugira ikabakurikirana, mugabo ivyo nta birimwo. Rero ico mbona kindi igituma ahembwa make, urumva urya ahejeje kuvuga avuze ati twe duhembwa amahera make kurusha abandi, baradukengera kubera yuko atagiye ubahagararira. Naye ahandi uwo yaza kubatora, kubarondera, kubarukrita hamwe na leta baba bivugana amafaranga batezwa gusaba ku mukozi, baravye iko iryo soko rimeze, ayo bahemba abandi bagaca bahemba nkuko bahemba abandi, mugabo ubu ntibagira ubavugira, ntibagira ubahagararira, bagaca bahembwa makeyi. Leta nayo si kibazo cyayo kuko iba yamaze kuronka ayayo. Aho rero ugize uti n'urudandazwa, jewe ndemeza ntegome n'urudandazwa kuko nta kintu na kimwe leta ikuramwo, kandi nta cimari abo bantu atari kubahimiriza ikababwira yuko izobafasha kugira ngo bakunde bagende, mugabo bashitseyo ntibasubire kuyibona. N'urudandazwa rero. Ego Janvier Bigirimana. Murakoze. Nibaza yuko na jewe sinca kubiri n'ivyo umufasoni Marie Louise avuze, kuko nk'uko izo témoignage bigaragaje birumvikana yuko leta iriko iradandaza abarundi.
nibaza ahubwo yuko leta yabyinjiyemo kugira ngo nayo igire icyo ikuyemo ubundi iyo ibyinjiramo kugira igire icyo ifashije tuba tumaze kumva ayo marira n'ayo maboroga abo bantu barimwo yaragabanutse. Nagomba nibutse yuko hari ikintu gihambaye cyitwa protection diplomatique mu mategeko mpuzamakungu. Ni ibintu ibihugu byinshi bikoresha aho iyo umunyagihugu wavyo arenganijwe akarenganya muri kindi gihugu, kubera uwo munyagihugu kenshi ntaba afise ingufu zihagije zo guhangana n'igihugu, hatezwa guhaguruka ico gihugu nyene ciwe kugira ngo kimukingire. Bishobora guca mu nzira za diplomasi, bishobora guca mu nzira z'ubutungane. Uno munsi rero kumva ata kintu na kimwe leta y'u Burundi ikora ikaza kuvuga yuko ironka amafaranga menshi kubera abo bantu baba bagiye kudandazwa, birumvikana yuko leta ikora amakosa idandaza abantu. Iyo atari urudandazwa ibifise ibindi bintu ikora kugira ngo ibashigikire, wagomba nibira n'ababaje kumva ija kuvuga amafaranga yaronse nk'uko umengo n'ibidandazwa yashize ku isoko. Nivyo leta iriko irakorera amaserivisi abanyagihugu bashobora gutanga ivyo bita amakori n'amataxi canke amafrais de service administratif. Mugabo no munsi leta yonyine ivuga iti ku muntu agiye ariho amafaranga twinjiza nk'uko umengo yonyene iriko iradandaza abarundi. Ico rero citwa ntuze protection diplomatique nico kibuze. Ni kuvuga ubuserukizi bw'Uburundi muri Arabia Saudite canke mu bindi bihugu bwategerezwa kuba bufise ubwo rutonde buri en contact nabo barundi bose baba bagiye muri ivyo bihugu, kugira ngo habe hariho inzira ituma umuntu wese arenganijwe yagiye muri ubwo buryo ashobora kuronka iyo protection ikozwe n'ubuserukizi bw'Uburundi muri ivyo bihugu baba barimo. Ariko rero ivyo mu gihe bitakozwe birumvikana ko leta irabagurisha ikaca yirabira hirya ikaronka amafaranga yayo igashigikira na ya mashirahamwe abari muri urwo rudandazwa. Yumvikana yuko hariho ibintu byinshi rero byatezwa gukorwa, kandi abambere bateza kubikora s'abandi niyo leta nyene iteza guhagarika ibintu byo kudandaza abantu. Nimba ifashije abantu kuronka akazi, imenye yuko kubajana muri bijya bihugu harimo ibibazo byinshi, ikishiraho uburyo butomoye butuma abo bantu bubahirizwa mu burenganzira bwabo, haba uburyo bakoramwo ugushobora kuva muri ayo masezerano ukoronka agashahara gashemeye kajanye n'ibikorwa bakora kandi bumvikanye, ugushobora kuvugana n'imiryango yabo, n'ibindi byotuma uburenganzira bw'abo barundi baba bagiye muri ivyo bihugu bushobora kubahirizwa. Bitaraho leta igihe atana kimwe izoba iriko irakora kugira ikingire abo barundi, izoba iriko ikora urwo rudandazwa, kandi urwo rudandazwa rurabujijwe yaba amategeko y'Uburundi yaba amategeko mpuzamakungu. Murakoze. Hamwe hoba hari abifuza kubaza canke guterera ku bimaze kuvugwa, akanya n'akabo dutse dutandukira. Ikibazo cya nyuma dusoza ikiganiro, ndabona David Lionel mu buhinga bw'ivyuma muhugururire mikro. Murakoze. Jewe nari mfise utubazo ngira ni nka tubiri, ariko ngira ngo kucane cyane kuri aba bahingana bafite n'amashirahamwe akurikirana cyane abo bene wacu Barundi, nagira mbaze nkuko bahejeje kubidusigurira neza bakabica ijya nino, hariho uko nabitahuye nuko leta ivuga ko ikuramo inyungu, ariko ubuserukizi ntihagire ico bukora ngo izo nyungu zigaruke gufasha abo bane wacu bahungiye muri ubwo buja, bamerewe nawe muri ubwo buja. None nagira mbaze muri ubwo buserukizi bwitunganya hariho nka za diaspora zo muri ico gihugu zikorana n'ubwo buserukizi? Ico ni kibazo kimwe. Hamwe izo diaspora zoba ziriho naho zoba zidatunganyijwe neza, abo bantu muba mwarabashikiriye mwebwe nk'amashirahamwe abifitiye uburyo, muba mwarabashikiriye? Iyo mvuze uburyo si kuvuga uburyo bw'amafaranga, ariko mvuga uburyo technique, icyo no kuvuga les moyens techniques de communiquer amarezo yanyu, muba mwarabashikiriye mukababwira abo bantu boba bafite izo diaspora nimba zoba ziriho zoba zikorana n'ubwo buserukizi kugira ngo bagarukire kuri abo bantu? Yari utubazo nk'utwo bw'ubuhinga ngira ngo bwoheza bikadufasha kugira ngo twumve neza aho ibintu bipfira gose, kuko twabyumvise ko bipfira hejuru. Murakoze. Murakoze David Lionel. Marie Louise ngira yo bicura, hanyuma na Janvier bishure.
bon numvise ikibazo kandi n'ikibazo ciza mugabo twebwe kubitwerekeye mu muhari wacu nta diaspora iri nko muri Arabie Saoudite tuzi twoshobora kugira ngo twofashanya kugira ngo dufashe abo bantu tuvugira abo bantu ku by'ukuri kenshi iyo tubyumvise ntiturumva kuko n'abo bantu urumva ingene bagenda n'ingene bashika mwumvise ingene binjirayo n'ingene bashikayo nta mwanya wo kumenyana n'abandi babaha nta bandi sinibaza ko hariho abandi bantu bamenyana ngo bagira ati urumva ni telefone ntibayifise ntibaronka ingene bavugana n'abandi numva rero abari muri ivyo bihugu sinibaza yuko baronka umwanya wo bamenyana kugira ngo n'umunsi bazogira ikibazo bashobore kubavugira ni nka kujya twavuga ko bataronka n'ingene bagira muri ambasade ngo baje kwimenyekanisha hanyuma ivyo vyose nibo bategera barabazi ariko nawe woheza bakakubwira bati ego niwagira ikibazo uzobwira naka cyangwa uzobwira naka ivyo byose nta biriho iyo diaspora rero sijya bizi yuko ihari sinabizi nuko hari icifasha ngira ngo yo bitubwira kugira ngo n'ubundi munsi ari utwituye dushobore kumenya ingene tubacako. Ego murakoze mu buhinga bw'ivyuma babe barugurura micro ya madame Elari Nibizi acafata ijambo Janvier yahejeje kwishura David Lionel. Murakoze nibaza yuko inyishu nja gutanga idatandukanye na gato niyo Marie Louise yaje gushikiriza kandi ni ikibazo cumvikana nibaza yuko umuntu akwiye kuzora bimwe nagikorerako ariko ibyo tuzi nuko mu bihugu by'abarabu cyane nko muri Arabie Saoudite abarundi usanga bariyo n'abarundi uretse abo bagenda muri ubwo buryo bwo kugurishwa no kudandazwa n'abarundi baba bakora za business n'abarundi usanga bari mu bintu byo kudandaza usanga babayo kubera ako kazi ariko bakora ku kudandaza muga nta barundi benshi tuzi babayo nk'uko usanga habasavye y'ubuhungiro usanga biba mu bihugu vya Amerika canke vya Burayi canke muri Afrika bisigura yuko ngira ngo nta n'umwanya baronka wo kugishaho ama association ya diaspora kuko se abantu baba bahaba umwanya munini abantu usanga bajayo kuri izo mvu zo gukorerayo cyane ibikorwa by'urudandazwa ari naco bituma nibaza yuko igikorwa nyamukuru cyatezwa gukorwa ni leta y'u Burundi yatezwa kugikora kuko yo irafise y'ubuserukizi yo iravugana n'abategetsi b'ivyo bihugu yo irashobora kugira ivyikoze mu buryo bwa diplomasi kugira ngo hashobore gukingirwa neza abo banyagihugu cyane mu gihe umuntu akeneye kubivamo ivyo vyayo masezerano mu yarenganijwe agire umuntu amutabara kuko uko twavyumvise n'ibintu biteye isoni n'ibintu leta yaterezwa hamiki naco leta nitegerezwa gukingira abanyagihugu bayo kubera yakuyemo inyungu z'amafaranga deja ry'amakori n'amataxi abarundi batanga arakwiyeyo nyene ubwayo kugira ngo leta ikora ivyo yatezwa gukora vyose yabikuyemo amafaranga canke idakuyemo amafaranga ni naho rero tuvuga tuti leta nubwera ihemukiye abarundi cyane n'abarundi baba barungitswe muri ivyo bihugu kuko uko bimeze ubuye tubona ko ikora urudandazwa ariko aho nta kintu na kimwe kirabakorera kugira ngo bakingirwe tukibaza rero ko leta kamunyamukuru kateza gutegwa leta y'u Burundi uko niyo ifise urufunguzo rw'ico kibazo nishobora gutegeka ayo mashirahamwe abikora mu Burundi niyishobora kuvugana nayo mareta baba bagiyemo kugira ngo uburenganzira bw'abavuka Burundi bushobore kubahirizwa. Kino rero cari igice ca mbere ndaza kongera ndabahe n'ikindi gice ca kabiri murakoze cyane.